ibintu waririmbye ni bimwe baririmbyi bakompoza canke n'ivyakubaye ndamubwira nti nuko nivyambaye ati washikiwe n'ibitego ati bagaca bambaza hewe misawe ubu uvukana n'akami kazi nanje kumva yuko namukunda nkaca mvuga nti oya ntituvukane bakanyemeza urumva kwanza baraza bakanyemeza ngo uri kami kazi Twarimo turubaka urushengero rwari rukiri rushasha umucarama abantu muhazi mwinjirana imodoka bigakunda ico gihe ntabwo vyakunda vyari ibihe byari bigoye hari amazi bubakisha ibibobo rero ni nabijya bintu bita ibinyambuga iwacu bavyita ibinyambuga ino sinzi ukuntu bavyita hama ndagumuko twarimo turakora uwo munsi turakora ndi nkikiziga mu mutwe fisinda ntabona inzira ndi mu bihe nyene ntagira sinzi uko nokubwira rero umunsi umwe muri korali ninamaze kwinjira muri korali maze kwinjira muri korali haca habaho ishengero ryacu rikuru ryari kwijana ryari Pantasi baca batumira umuririmbyi yari yahoze aririmbana na badeni niwe yaraturongoye sishimye kumuvuga mu izina ashobora gukomereka hama bamutumije ko turagenda araduteguza indirimbo naragenda nkategura ndi muri bwa buzima bwari bugoye mugabo ico gihe abakozi b'Imana bo bari babiyenze hama igihe kimwe baratora abantu bazosigara kwishengera n'abazogenda kuririmba jewe rero ncangirirwa ubuntu muri abo bantu batuye muri korali nzojana n'uwo muririmbyi narimo baranshiramo aho nari mfise inda banshizemwo rero ndategura ituro ya mbere ya kabiri umunsi wa nyuma sinatonze bivanye n'ikibazo nari mfise mugabo bari babizi umunsi rero wo kugenda ahantu tuzohurira twari guca kwishengera ndahera kuri babaririmbyi bamwe twari kumwe ndababaza ati mbega bazambara gute ngo ntavyonzi nakomo wa kabiri bazambara gute ngo ntavyonzi nibisanzwe da telefone bazite ndamubwira nti mbega bazambara gute wewe ni wambare ukubona inca nambara uko mbonye urumva nta nyishu nanifise duca duhura kuri Avemari ngeze kuri Avemari inca nsanga umwe yaririmbana na Deni niwe ari kuja kuririmbisha izo ndirimbo we urumva nyene vyitwa ko ari nk'ivyi wiwe yarakoranye nawe yategeze kwambara uko ashatse nca nsanga babandi bo baciye bavugana bambaye noir blanc jewe nanje nca nsanga ntitwambanye ibisi baci baratangura ngo ntujamo ngo ntuza kuririmba ntuza kudutobera ngo kandi ngo abandi ngo twambaye uniform ndavuga ntiyo nanje narabikunda numva muri jewe arico kintu kizonduhura arico kintu kizonengerereza iminsi ngira nkiyo kubaho iki numva nyene muri je ari ibintu binezereje turagenda turaririmba ntibambuje kuririmba ndagenda ndaririmba turaheza baratuzimana turafungura turahaga turasa neza hama bacavuga ati nubwo baririmbye ni mutahe hama ariko tukiri mu ishengero harigisha umuntu yaraje ava hanze arigisha aravuga ati mbonye hari umuntu arari mu buzima n'ubu mbonye azoba umuntu azokora ibikorwa vyinshi mbonye ari umuntu azoronka ubuzima mugabo ahangayitse urumva ibintu yavuze guhera ico gihe abivuze niwe niko rugendo nkirimo niyo mpamvu ndema nkavuga nti jewe Constance ntabwo nzova muri nosi ntabonye umugisha Imana itanga nico cizere nifitiye cy'ubuzima kandi ndazi ko bizoba kuko ibutumwa yavuze wemenga Imana yamubwiye kubwira jewe turagenda hajya gutashe no bwa mbere nani ngeze kwijabe ishengero ryacu ryari haruguru ya Penigoti nibwo bwa mbere nani ndahaje ntaho nani nzi kabisa nari nzira ziyo vile nari bwafate baca barampa babakobwa dutaye baraduha amadeplacement ngo dutaye mugabo ku mufuko nanje nifitiye ibihumbi 2 byanje kandi bumva yari meshi kera tugeze hakuri imbere y'ishengero rya Penigoti tugisohoka baca baratangura
baramvuga mbamvuga numva pana bimwe byo kuvanga umuntu ngo yinyegeje ngo ahanga ubu rero ngo kaje ngo nako ngo bacaza kutiririmbamo katuvangira ngo mafuta ngo aza kuba ngo asa nabi ngo kandi ngo kare ngo atarinjira ngo mubaririmbyi ngo akiririmba ngo wenyene hari ukuntu nasaba nk'indirimbo je nyene nkaririmba nk'indirimbo numvise ku radio izo numvise abandi bantu nyene baririmba nkaze nanje nkagiririmba nkasaba nkaririmba bakampa umwanya nkaziririmba ngumviriza ngo ndakubwire ngo kare ngo kare ngo kiririmba mu ndirimbo ngo zawe nyine ngo abantu ngo baragukunda mu ishengero ngo muga ngo vungugire muri korali ngo urashisha umwacha rafuka ngo nako twaririmbye ngo bikagenda neza ngo urashisha shakosa ngo urashisha ngo nimara mwijuru ngo hiriwe ivyumva ngo urashisha ngo nitunifuza ngo yuko ngo natogera inyuma njanza guhamagara undi twari kumina mugante none ati mugante mubona ko yatewe none ceka bashanda bacenza kwisigura none ceka bashanda ndabashisha no kuri none muri korara ari ikintu nakimwe ndabatwara ngo naje ngurashisha ngo kuva ngo gire ngo muri korari mukiririmba wenyene ngo iki ngo nunadukurikiye ndabwira bashanda kuri je wesinzi yonja nimufashe basinze kugira mu cyara bacha baramvuma mati bose bacha barihanukiye bacha bamvuma mati ndica nararitse ndarira umusoro urandenga sinzi aho ndibufatira iki imodoka ndarira agahinda kabakunyica mfise n'inda mu nda hacaze umuntu w'umunyambaza ndi kuri murabira wa mukobwa mva ntibasha kubona ko ndi n'umumama kuri murabira wa mukobwa warangiye nje ndamuga nje nari kumwe n'abantu kandi baduhaye itiki dushika bangiriye kuno kacavuye uko muririmba na yego none sinzi niyo nza gufatira imodoka acaranjana kuri foyer acaramfatira bisi acaranandihira na bisi injanukira kuri avema kuko naba mu kinama navuye kuri avema ndira ngira kuri ndashika ngira nari marira icyo umva bita marira nari marira ninzi ko mbere nzovyara umwana wa marira ahera mu gitondo arira rikarinda rirenga ndaba muri ubwo buzima ntabwo nabaye nkibivuga muri korale cyangwa ngo mvuge ngo byagenze uko nca ndinamira nagenda kuririmba bagakora kagwi hewe barampagurukira muri yo korali mu nyuma badukunda mu ishengero nubona deje ukuntu nyere ukuntu twatamba biturimwo turirimba biturimwo jewe rero kubera nava kure byashika nkasiba nko gutegura naza bagaca bumva ngo batobiya ngo badowege ngo abantu batateguye mu munsi runaka ngo baje ngo gutoba ngo umurimo w'Imana ibiki mu nyuma ndabaza ntitobiya ninde ndabaza dowege ninde barabisigurira agahinda gashishikara kunja mu mutima mu nyuma ndavuga none ko navuze ko nzoririmbira Imana nzobikompoza gute niko rero mu nyuma kwanduruka menye ukuntu bakompoza yandirimbo ndagenda yikompoza rero sasa wa muntu arifashe ku munwa nkuko aravuze ati none wivyo bintu uri muravuga nibiki aramusora namwemeje ko bukenzo cyo nja gutora indirimbo narajya aranyimpa ndaryoherwa ndiyumviriza ndasaba mu ishengero ndayiririmbye mu ishengero ntibemeye ko ari yiwanje cyo ndavuga nti Imana ndamanitse amaboko hejuru jivyo nagusezeranye ko nzokora ndabikoze rero ahasigaye twibanire neza niyo kuzosubira kwibuka ariko ndaguheraniye aha ndabihejeje mu nyuma hacaza iyindi ndirimbo hajinde ndirimbo rero ngenda ndatanga amahera ndayisohora cyo ndavuga akaguma hazi ijwi rinyagiriza ati nturavuga ibintu byo kumwuzurira nje ndavuga nti Imana nzosubira gusohora amahera ariko ndose indirimbo yo kumwuzurira ari uko ndose amajambo y'intahe mvuga hamwe bisigaye nzoba mpejeje sinzosubiramo sinzonabisubira ndasenga Imana ikirama indirimbo yo kumwuzurira yavuga uratabara ugira neza uraruhura mana uri rukundo nayirose refe ndi mwibarabara ngena ndayisubiramo mpaka ndindashika muhira sindose refe ndavuga nti nta vy'ibitero nta vy'ikisha ndabwira wa muntu ankorera indirimbo ati ejo nzoza gukora nta bantu mfise oya ntabo mfise
ndacomoka ndagenda ngiye ndamubwira nti arambwira nti twagire tangura refu ndamubwira ntumviriza cya gihe duheruka waza urafuta ukambwira ngo nisubire wumva wikunda ukamfutira ibintu urabisubiza none wanditse indirimbo je ntaho nanditse mu mutwe aravuga ati nanditse je nari amahera ikeshi ati je numva wotaha madame wotaha ukaja gukoresha handi ndamubwira jewe nta handi umwanya nawe uteguye wewe fatira jewe ibintu vyanje ndirimbo bifata uko nyene uzoyisohorera uko nyene ese amahera yanje uzoshaka gushaka kwizina ryawe cyangwa ushaka uri kureko nimba umva byo kwicira izina jewe umfatire ivyo nakubwiye akirambira ntigenda nyene yarakaye ndagenda cyarafata amajo ndatangura uratabara ndahuruduka n'ibitaro byose reka tubashire mu ndirimbo
gira neza uraruhura mama uri rukundo Nanirumva biratabara muri uwo mwanya ndakira niyo mpamvu numva mbabwira iby'iyo Mana yankoreye ciye ku mayange ibyo yakoze ni byinshi cyane sinobiheza gira neza nakora ku ngoma uraruhura Mana mama uri rukundo uratabara uratabara neza gira neza mwami w'abami uraruhura mama uri rukundo uratabara uratabara gira neza mwami uraruhura uragororotse Mana mama muri uri rukundo rukundo mu nyuma indirimbo iheze ampamagara aho no kurira nararira mfise akabonge mvuyeyo ampamagara arambaza Mana ibi bintu waririmbye ni bimwe baririmbyi bakompoza canke n'ivyakubayeho ndamubwira nti nuko nivyambayeho ati washikiwe n'ibitego ambwira nti pole ni kandi umbabarire kuba nagufashe nabi arambwira nti ati hirya yejo uvuze gutora indirimbo yawe candaza kuyitora asigaye yicishije bugufi yavyumvise yabonye umubabaro naririmbanye by'ukuri harimo mw'intahe muri iyo ndirimbo noneho ngira mwabonye ukuntu nangana nari nk'akana kandi aho nari mfise abana babiri bari bamaze kuba babiri bamaze kwegerwa haruguru nyine bakuze arambwira ati yo tipora arambwira ntafise umuntu yo gukorera video ndavuga nti ivyo vy'amavideo navyo babikora gute ati amasanamu ndamubwira nti ntawe mfise arampoza n'akakaje amumpojeye ko ndagenda ndakora indirimbo ndazikoze mbanza gukora zindi ndamubwira ko mfise iyindi mfise iyo yindi ndirimbo aranyumviriza mu majambo nawe nyina aramuvuga cyambaza ntiyewe ibintu waririmbye n'ibiki ndamubwira nti Intahe acambwira ati ni ibintu byarakubaye ati je njya byo kumwuzura ndamubwira rero inkuru yiramvuye arambwira ati ndakwemereye indirimbo nzoyiko ati amahera wampaye kuri yizi tuzoyacamwo kabiri igice kimwe ndakiguhebeye numva mpaye intege zo kubandanya ngirana ndirimba maze kuja mu mashusho yaranje arikora neza ndabo muririmbyi kamikazi urumva ko nabaye nk'umukura mu mutwe wanje nkeneye kuba jewe uyu nagenda kuririmba ahantu bakansubira mu mashini nkagenda nkaririmba hakaza nk'abantu bagaca bambaza hewe misawe uvukana na kamikazi nanje kumva yuko namukunda nkaca mvuga nti oya ntituvukane bakanyemeza urumva kwanza baraza bakanyemeza ngo uri kamikazi nkavuga oya ntabwo ndi kamikazi muravuka tego ngo murasa nkaca numva mengo nkaca numva aragarutse agaca agaruka muri ya image namubonamo nkaca asubira nkatunura nkaca ngagenda ndarira mvuga nti ati ndabira bapfuka ngo turapfukana n'icyo turaza ambwira ngo turapfukana n'ingene namubuze ikitereze ngo turi bubonane mana urukundo nari namukunze ngira nta n'undi muntu mubatinyi canke iki ngira nuzopfa rugarutse
nkataha n'ababaye imisi yose umengo na karoge nagenda hantu kamikazi muravukana oya ko musa mwumva baramungarukanira mu kibanza nkumva n'amarazi njavuga ati mana kazima navuze Intahe ubu vyaraheze ahasigaye ngiye kwibera nde jewe nje ndabangaho ndamara iminsi ntasubiye gusohora ndagumaho kandi uburyo naraburonka basi bwa yandirimba bwa buzima ntupfe ntukire nguma muri ubwo buzima nkagenda mu ishengero nkaririmba haraho natombora amahera bamhezagije nkavuga nti jewe ntayonja nkagenda nkasubira mu yindi ndirimbo mu nyuma rero nca ndicara ndavuga nti icyo nkeneye gukora filime icyo gihe naravye Fanny filime ndabona ibintu yakinye mbona biranyubatse nca ndipfuza kugira kumukoresha cyagiye ngo ngende nkore iwawe kamikazi nari namubuze yari yanyimye umubonano mugabo umunsi umwe n'ubundi simpaha ari muri Amerika ndasubira ndasaba inomero ziwe sabye inomero ziwe ndazironka ndamwandikije ndamubwira ntishaka umpa inomero za wagukoreye siniriwe ndamuvuga ku mvuro runaka hama ambwiye yuko inomero araziyima ndamubwira ntumubwirire angabanya amahera ankore ndamubaza nti wewe ukoresha kurangaye ashira yambye ndamubwira nti bataguva navuka ayo mahera ntarindakorako ati sinzi namubwira ntimubwire angabanye reka ndaguha inomero ngo muvugane bazogufasha n'umwana mwiza ashiramo inomero ampaye inomero twarakoranye indirimbo zibiri dukoranye zibiri icyo ndamusaba yuko twokorana na filime akirambaza urayifuza ndamubwira ndafise inkuru filime bitijoro niyo nkuru nari mfise akirambira warayanditse ndamubwira sinayanditse mugabo ndayifise imivugo nuko akirambira ntisawa aranyaka amahera turacirira numva amahera ni menshi nca ndavyikura mu mutwe cyangwa nti nakare mbona ivyo umuntu aheba ku isi sibike gusa n'umuntu apfuye baramuhera ndamubwira ntumviriza jewe ndayemeye mugabo kugira nkore filime ndaguhenanya amahera banzunzanire Fanny akirambira niwe ukeneye ntego niwe nkeneye navase uzoza kuyitora muri kumwe narabahaye karibu muhira ndabakira turavugana ndamuhavasa kinambwira ko nkeneye kumukinisha Fanny akirambira nti jewe nje namubwira nti none bisaba amahera ngo bisaba amahera nyene ndamubwira nuko nagwaye amahera yavase no gukina no kuri ndinde kumwa amahera atete basimuhaya atamugabo n'ukuri namwe aturega ibintu n'ivy'Imana ibintu by'Imana muguma musaba amahera kubera iki namwe ntimukizwe tujye turakiji ari umuntu w'umukizwe zo gusaba amahera ibintu by'Imana bakantwenga nyene mengo narakarofu kuntu sinzi acha saba amahera ngo basubwira gufashe ati muhaya amahera ndayamuhamagara ko numva mengo sinezerewe mugakumva yuko namukunda yaraje ndamubaza buzi bibazo kuko yakina ari mwihasa nkagoma ndamubaza ati none wewe nuri yaninde nandikiye ati ninde ngaha muri wewe tuyubaka cyambaza bagaca bampinda bacamira ngo none ngo muri ababiri ngo ubone muri kumwe ari yene cyamvuga nti nuri nawe agaca banyimira ngo nje nyene turi kumwe gusa ngo ndagukunda ati mugadehuriye mu nzira sinashaka gutandukanya ati turasa nta kibazo tinone ko mutazananye muri babiri ati yafatiriyo kumva yakinye filime yihasa arimwo babiri mu kabarumbi hama ifilime narayiteguye ndagira turayikina ntabwo bita Munyabonyegeri aramfasha turayandika neza turayikosora neza hamati maze kuyikosora turagenda turayikina n'umugabo wanje aramfasha turayikina turataha turaheza duhejeje nico gihe nacangira ibyago umugabo arafungwa itarasohoka rero ibyo byago nimba barabimenye ko vyambaye ko filime baca bashaka kugira intwara iyo filime ninayirihiye amahera yose n'indirimbo zibiri nazirihiye amahera yose niyo mahera novuga nti mu buzima bwanjye nimaze gukora ko afadika byose namaze kubiriha narishimbere hama rero Fanny
filime mu nyuma ndishyuza baranyemerera kuyiba banyemereye kumpa kwanza indirimbo zibiri zimwe ni namanza gukora ubwa mbere za ndirimbo arambesha kuko ntavyo nzi arambesha arambwira nti nukeneye ko ubutumwa bwawe bugera kure ndamubwira ntego nkeneye ko bugera kure ati zimpire ndazishire kuri channel yanje nanje nje ndazimuha acara postingi aramararike ndamufasha za ndirimbo zararabye urumva zararabye nyene ziba zigiye ku rubuga rw'Urumva vyarakeneye kurondera n'ibiki warabishikako abishitse kurumva iyo yindi turigira kabiri ni nayo indirimbo zibiri nongera ndiha niyo filime naho nyene umunsi ngenda gutora filime mbona iryoshe carambwira ntumviriza rero ntushaka ko iyi filime igera kure ntego nshaka kugira ko ati yimpe ndayishire ku rubuga rwanje cyane mugana ariko jewe bari baranyugururije urubuga acamira ngo n'urwo rubuga bararuraba toya ati nyereka abantu bari ko cyenda mwereka dusanga ariko hari ko ababone 18 mama views yo yurumva bari babantu 50 ijana urumva kabara gatwiko acambira ngo none ushaka filime nziza nkiyi irabwe n'abantu 18 bababone fisi ndamugane kumbure nibaza nshize ko bazogwira ngo yizane ngo ndayishireko ncandikevya ndamwandikira Fanny ndamwandikira message namugane ati kana kambwiye filime ndayimuhe akinyandikira ngo umusatsi uyimuha kubera iki ati ni wani nje ndamugane nankene kandi ari ikirabwa n'abantu benshi ngo wakarofawe ukozo wakarofa ngo wenda kubwira ni wani uyizane ndakubwira ingene biri mugende nje ndamugane sawa reka mbanze ngende kuyiraba nereka abantu neza tihamanza cyo ndakubwira ugishireko uyamva ngaya handayishize namubwira ntoya uzoyishira kuri mwe n'indirimbo mugabo banza uyimpe acara yinka muri telefone nyine muri flash no muri telefone nisha ndiruka no kwa Fanny yaba mu mirango yaba mu cyaro mengo yaba mu mirango ndaye mushasha nambwa nti none wewe mishaka gutera imbere mishaka ko ibikorwa byawe bije imbere yego ni wampaye amahere yego kandi imveze ndakubwire ko nzi jewe ajya amahera wampaye yarangiriye mu mara kandi ndazi nayo wahaye wagukoreye ibintu yaramugiriye mu mara jewe by'ukuri ndasenga nta amahera wampaye ugenda kure ko afise agaciro abantu baraguhenda ugese umuntu wanje wa hafi umugabo arimo araguhenda wewe reka kugira ibishobisho reka izoje ku rubuga rw'iwawe aba bantu nyine ubona ntacyo izoduga nzogufasha partage nzogenda maza none urubuga rufasha iki reka kungora acambira ahubwo umanganda guhamagarire umuntu akugururire urubuga acara telefona umuhungu bita Simo aramubaza urihe ngaha ati ngo ugurure cyane namaze ufise amahera ngana je nta mahera mfise mugabo ngo ndafise 10,000 ti atarayajyuko kumbe yambwiye impakode yiye cyane yabufise ntayonzi none umuntu akugururiye ninde ati yarabimpaye muga ntavyonze ati abona wenge ni murafire none wowe uri mu biki ngira amakinga navano nibi bintu hari umwizindi nyungu zirimwo inyuma yaho asubira ngo none hatari umwizindi nyungu wewe washiriyeho nk'amaheriki atoyaje urumva shaka gukorera Imana ivyo nayisezeraniye ti sawa rero nimba gomba kuyikorera wezana ya mahera nkwereke akirahamagara Simo akirabazana imashini bacaranyogorurira kositase niyo muzi nkacana kositase niyo bacarayinyogorurira bayinyogurura cyarambira ntiviriza korera Simo ti ivyo navyo bikorwa gute ti wetegura kwishingiro bagushigikire bagirene mugabo inyuma yaho nimaze gukora lancement y'indirimbo acambira nikora lancement ya filime atuzorondera igitambara navuga ngo by'ibitambara ntavyo noshobora kuko urumva n'umugabo Simo yarara ashirambira ntacyo tuzokoresha amakamera nzo gusabira amakamera ahantu hatandukanye ati abantu bazogushigikira iki utangure uyishire ku mugaragara hamwe yishire ku rubuga
simo yarayinyugururiye baramuma modo pase ndabika amaje ndakora arasema ndayikoze biragenda neza cyane banje yararabye abantu barabikurikirana Fanny nigizamwe uruhara mu nyuma aranyereka ati wari wabonye ko aba yakajuju ndabigumamo uko nakora nyereka ati bigenda kunuko nakora ko nkoze mu bunyantege nk'ibwanje akambwira ntigashireko nkagenda simo akamfata neza ku kwezi jewe simo sinamuhemba mugakorera namuhawe na Fanny akanshira ko akantu nakoze mu bugwa neza ndakora filime biti bihe arayimpostingira arambwira ntigenda akankorera ko link sinarinzi ko bakura ko link sinarinzi yo bitumutwe ivyibiganiro vyovyo nta mpamvu yo kubisaba ntavyo narinzi mba umukinyi wa filime muri ubwo buryo urumva n'ubu icyo ndi nimba ngeze kuri runo rugero no munsi nivyo uburyo bwo mu mfuko bwarubwi wanje mugabo uburyo bwo mu bwonko canke ibitekerezo canke kugira izina ryanje ku rubuga rwanje bamenye TV wanje ni ku bwa Fanny Ravine urumva no munsi hariho ibihe vyo gukundana n'ibihe vyo kwangana uno munsi twoba mu bihe vyo gukundana canke ntihazogera igihe ibihe vyo kwankana ntabwo nzokwibagirwa ngo mvuge ngo Fanny ntaco yambereyeho mu buzima uno munsi naho yonta canke akanyihakana canke akamvuga ivyo akeneye umugabo urumva uno munsi vyose ndabikeshaho yambereye umuvyeyi kuko niyaza kuba yarafise inzigo aba yarandekeranye utuntu twose nakora nkacenza ndamuhereza yishira ku macano yiwe wewe niwe yarazi inyungu vyamuviramo nagarutse nabirisha amafaranga agacagaruka n'ivyo bikorwa ngo ndabishire kuri cano yiwe hariho abantu mw'isi babuze ubunyabuntu bameze nk'inyamaswa bafise agatima koko uwo ni nk'umutima w'ubukoko umuntu yaguhembye amahera yakurishe neza kandi urazi ivyo bintu intambwe y'umuntu ugira atera intambwe yake hakugira umwerekete icaha bizogenduka umugabo wagacaca kuguta mu kinoko rero nico nshimira Fanny nico ndanirata nta nibindi birenze no vuga ngo yarankoreye mugakuri jewe nishimwe rikomeye kuko ivyo njamo byose ndavuga ni hari vyatumye imbuyu nabaye ku bwa kanaka rero ibi bintu umuntu ashaka gukina filime cyangwa ashaka gukora ibindi bintu udafise umuntu akwerekeza n'icyaha nukuri icyambere kimwe uzohavuja mu busambanyi ndetse kukubesha iyi industry yacu irimwo mw'intambamyi mwebwe abantu mudukurikirana muri nyuma ya kamera barababwira ngo vyacitse mukaja ko bamwe mukabatuka mukaja mukavanga ibiki ngo nako kuna mucenda guhera harimo mwimitego muri urugendo turimo rujanye na filime benshi bararonka amazina bagiye mu busambanyi abatagiye mu busambanyi bagiye mu bapfumu abatagiye mu bupfumu bagiye mu binazi bakoze amarorerwa bakoze ibidashoboka iki gikorwa turimo kugira ugikirizwemwo uwumva ashaka gukora ibi bintu uzoza so gupfa kubona ngo kanaka yabiryoheje ngo nanje ngiye uzobanza usenge kuko ni inzira yoroshe kwinjira ariko ni inzira igoye gusohoka ni nka kuda byoroshe kwinjira kuva mu kuja mu mana ntibaza kuguma mu mana ntibigoye niba kujayo ntibigoye kugumayo nico kibazo harimo mw'intambamyi kugira uzovume ukingenga abantu baboname ngo muri kumwe timfasha kugira ntere imbere bikanka wowe ukamura ukutira ugakora ivyiza bikanka ko bagukurikirana ujya wabona mengo tijewe kana kayonshigikira kandi by'ukuri dushigikirana naho wotangura uno munsi abakinyi twese dushigikiranye tukumvanikana ko atanguye natwe ababa bajournalist twese twagiye tumuri nyuma nakujya ko mu Rwanda utanguye no munsi mu kwezi kumwe uba wabaye mu kwezi atunga cyane uba wabaye ubugwiza atunga mvuga subwa amahera ava kuri YouTube mugabo uba warosa abantu wobuzwi nawe bazi mugabo ibi gige kwacha tuturimo kanibikira n'amabanga ya paruwasi rero niyo mpamvu umuntu uri muravyifuza wumva wifuza kuja muri iki gikorwa icambere kimwe wowe uri muranyumviza ukabiba ibintu bikeneye ntuze nkuje kudunyura rondera amafaranga uvuge ati inje jewe nyene kose itasa ninamukenera nimba ari 5,000 nzobimuhaze ndamukoreshe
intahe mugabe ibintu ukabyinjiramo uzi ngo nje gusaba ngo ngende kwa postase gukina atani igihumbi njana ukabizamo ushaka kuja kwa Mimbo ushaka kuja kwa Mede ushaka ngo bakwigishe hariho bazokwemera tuzigombe tukuvumisha bazokuvumisha kuri kamera nabo bazogusaba kubavumisha ahandi nuko biri jewe mu buzima ukuntu umeze je postase ntabwo ujyaja nzangira ku bantu nibo barimo baranyumviza gusangisha igikorwa ubashake banyanye ishake nsigane ishake mpere azero ntabwo ujyaga jewe nzangira mu buzima kuko abantu iyi soro mvise ko nayizungurutsemo natangira ngira naswe ngira bakintwarinda ngira kuva nkitwagunda sinzi harimo miki harimo murugaba harimo mwakazu ako kazu kubatswe muri ibi bintu byacu utaragira indani ngube yo muri filime cyangwa muri ibi bintu we ntuzofumenya umuryango kinjiranwamo ntuzofumenya n'uwo gasohokanwamo kamezu ni kabugoro kamwe nababwira rero wowe uri murifuza kuza mu bino bintu icambere kimwe itegure uvuga uti jewe nzokoresha sishaka kujya mu nkoje gukoreshwa ni washaka kuza muri bino bintu uje gukoreshwa bazogukoresha wikangure wakoresha zari impanuro zagusa ndabahaye navuga sinavuga ushobora kumva kubwiye nk'umuvyeyi bisaba ube wewe icyambere kimwe uzi uvuga uti jewe n'ivyanga nimba ukeneye kuvuma neza mu by'ukuri muri indasi ntabwo bose arabapagani cyane ntabwo bose barondera bimwe harimo nk'abantu babizigiye mugabo ukazofata uwo mutwe wawe ukabuhuranganya nka kuryo uruyuzi ruhurunganya urupangu ibiti rukurira ibyo byose bikurira nawe ukagenda ngo hariya baravuze umukobwa nimbura umukobwa nimbura umugore nanjye ndanda gusezera hakiri kare aha ndakubwije kuri nk'umuntu azi urugendo nk'umuntu w'umukristo rero biragoye ibi bintu byacu birimo bisaba bamende bava ngo ibanga ryo kwemera nagatangaza harimo rero mwakazu kagoye naragiye mpura n'ingorane zitandukanye nkagerageza ngo ntanga amafaranga nkagerageza ngo ngirene ngo nduge none ndetse kubabyo murazi imyaka mbaye mwabinuriye mugabo ndababa nkagerageza ngo nduge mugabo bivanye nuko hariho utuyira tumwe hariya numva tutombera numva ntakunda niyo mpamvu nkiri kuri etape hariho aba ubugiriga ubuntu ushobora kugiriga ubuntu bivanye n'iyo uturuka cyangwa bivanye n'abagushigikira uno munsi ugatangura mu kwezi kumwe mu mwaka ukaburagurutse n'igihe ushobora kumara imyaka 18 20 ukiri hahandi ugikutira rero benshi barankagukutira benshi bankaguteba mu butayu agacemera akamenya ibanga izina rikamumenesha ibanga akemera agakora ubujubu na buriya ngo arindiriye izina moko mudamu uri munanyumviriza nibyo izina uzorironka mugabo uzoduga ushaka kugarukira mu kirere uzokoroka ntivoka iyo ivoka rihiye rigakoroka ntabwo riguma rikomeye rirasanzara n'ubutumbutumbo bugaseseka rero nawe niba haranira kuduma kuvyo utarondeye kubitarimo mw'Imana nawe uzoshika uzomanuka rero niyo mpamvu imisi yose mvugane jewe Fanny yambereye wa hafi ivyo yarashoboye yarabinyereka mugabo akanampanura akambwira nti bimeze kunuku biragoye nanje nkamwumva ati by'ukuri muvyeyi urakoze naragerageza nkasaba ibiganiro nahigiye no saba ibiganiro uramaze gusaba ibiganiro ugasaba ibiganiro aya mativi yose ubona bakakwemerera ati ego tuzokubwira umwaka ugahera atanu mwakubwiye uwa kabiri ugahera atanu mwakubwiye wowe ugakora ikintu uzi ko ari cyiza ukagitanga ngo abantu bagufashe kugipromotinga bikanka niyo mpamvu umuntu uri murankurikirana cyangwa uri murakurikirana kanaka nimba umukunda fata kiye wamukundiye nimba wakunze ifilime yanje ntiwiyumvire ngo hari ubundi bufasha nkeneye hariya hirya ntariya hirya wowe nyene nkurikirana nimba wumva unkunze tubaye babiri fata nawe wa wundi muntu umukundishe bya bikorwa vyanje niryo terambere zo buri murandonderera kuko ni
niwabirabuka cubibika ukumva mengo nta wundi muntu wobisangiza nzokwama hahandi kuko bajya ubona mengo hafi yawe muri kumwe uno musi muraba kumwe ejo ntimube kumwe niyo mpamvu rero Fanny uno musi naho yo musiga kagenda ndashobora kuvuga nti hari ico yanyubatse yaranyeretse umwongo wuma n'ubudahuma naho byoshika nka Sara ntatumurongo sinzobasaze ngo sinumvise nzobasaze inzi ico numvise rero wewe hariho umuntu usanga ku munsi vrema ndashaka kuronka nk'abantu nka 30 kugira nti dushire muri filime yo dushiremwo nanje fisi y'impano ni benshi kwisi bafisi y'impano mugabe ikintu no kugira iyaranje urondera uburyo ukora ivyiwawe cyangwa urondera ahantu baguca amafaranga menshi bakwinjize mugabo sahariho wose ukazogenda akademu keza gushaka kuja kuri kamera mana bazoguhitingisha mugabo na ibiyambaragaza bavyarayangaye ibishayiza bavyarahiye mwebwe muri murangiza baba dukorana imirimo imwe bawe kutayikorana mushake muhere no musemunyana ndimo ndabwiza ukuri abantu bamwe baradukurikirana barabona aho kuja kuri kamera vyo kuri biraryoshe barabona ko aragateka mugabe imbere yuko ibi bintu vyirukamwe banza wumve yuko babivuganyemo n'Imana je mbana natashe mbana najya mu zambere mugakumva yuko ibikomere vyanje nagiye ndakirira muri filime nagiye numva bagahinda kanje ngenda komorokera he muri filime hari byo nagerageza nkabona ko ari inzira igomba inshikane nkabona ko byukuri nanje no kwegera imbere muganga cyasanga babantu nganye bakubita ku maboko ntabwo nacitse intege kuko nzuru urugendo rwanje natanguye icyatumye ndarujyamo narakobeje niyo mpamvu n'ubona ngihari niyo mpamvu shiraho ikintu bikarabwa hari igihe kirabwa n'abantu ibihumbi 4 sincika intege muganje ndabani kwa kanaka akubita ibihumbi 50 nivyo rero umwe babikubita mu kuri no mu bugwaneza iki mugabo kugira ushikire hahano cyangwa ubane nabo babigoye kuko barakoreye iki izina bararuha rero ntabwo ari kubaca intege ntabwo ari kubahahamura ariko umuntu abakwiye kuba umuntu urumva ariko jewe ni nakubiswa kuva ku ntoke imyaka fanangirira ubuntu aca aramfasha ndakora ransema iyo ransema baranshigikira inyuma ya ransema aranyiyumvira ko ashira muri filime yiwe yitwa umupfakazi hari abamenyesha makuru akunda kumbaza ngo mbe wararishe ngo mbe vyagenze gute mukumva ndinumiye rero no mpamvu nama mvuga ni jewe Fanny hari hahantu twavanye kuko nama nibuka ati nimba ivideo yanje no musirabwe n'ibihumbi 5 cyane nimba afise amavyuza ya cyane nimba afise ababonaba uruhara ni Fanny ntuzenya uwo simo arambera nk'umuvyeyi Imana imworohereze yarahuye n'ihungabana ry'ibihe murazi ko bitavyoroshe arasa nk'umuntu atakigaragara neza mu makamera ibiki bivanye n'ibihe runaka nawe asa nk'uwumbera umuvyeyi ico ntatahura kantahuza kugeza yaho nanje urubuga rwanje rwemerwa rwaremewe ubicombura mbura ibikorwa vyimbitse mbura ibikorwa vy'uburyo bivanye n'uko ibintu bisaba uburyo burenze je kubwaje abantu mwese mufise ibikomere naho mwobijana ndabashira ikibazo singira kamera singira micro singira ikintu na kimwe ebaga ntimubona aka gasura kari kuri kamera ngo ivyuma ndeza ndumye ndumye nayo bundi yaba je nari ndabishoboye nk'abantu mwese mukeneye kuruhuka mwese no bashizemo nkabakorera timu tukahaturira hagashi tukagira timu y'abantu bahuye n'urugendo mugabo cyusanga kugira nzo uzoze ndaguhe ikiganiro uvuga ubwo ico gishinga naye cyawe bitwara uburyo umukameramani ntamagorwa ku buntu nk'ubu ngaho imbere arimo arandaba akajisho nyuma aravuga nti wewe heza kuvuga ati uvuge ati uvuge rwose turunde wewe gusa ati cyonzi cyo nuko nzaguheza kuzinga ibyuma ati wampereje urumva rero ko bitaba byoroshe n'umucyura bati none jewe nembere nigura abandi wenda guhamagara afise ibyo wombwira n'ibyo mugabo nanje wamumbwira azana ya kamera yiwiwe ni uburyo kandi abaramaheriki nka jewe muri no misura nako ntarimo ndakora abantu musaba ndabashire mu myihangane sindimo ndakora filime imvano yanje yarahagaze
yarabayemo nyine utuntu novuga ko ari utuntu uko ibibazo ndamaze guhura navyo narabibonye hari utuza tuje gutoneka iracamo utuntu atari twiza ariko ntaco ndashima Imana biriho ariko mbuze ubushobozi bwo kuyibandanya kuko mperuka kwibaruka mfise umubebe nkuko nari nabibabwiye mfise umubebe kandi kubera vya bibazo nahuye navyo sinosa bisaba yuko umwana ndamwitwararika kandi umwana anywa amata arazimvye ntibaze ngo biroroshe utora igihumbi ari fyeme ngo yaba ntafise ukwizera mba mvuga ngo mfise inyatsi ariko nta nyatsi mfise ubu turi twose wotora usanga n'amavuta yo kwisiga ahakwa kubura rero nubwo buzima ndimwe muri ino minsi hari abantu bamwe murambaza ngo ntabwo ndimo ndabaha filime nk'uko bikwiye vy'ukuri ntabwo birimo birakunda ubu ngiriwe amahirwe ndagenda nanje nkakina hari muzombona kwa Sabbas mumbone n'ahandi mumbone kwa Fanny harya wari nko muhira ubu naho nibereye rero ayo mahirwe nagiye ndagira Fanny arankinisha mu mupfakazi abantu barankunda twatumwe n'abantu bagiye baramenyera ko harya rero jewe Costas bwanje ni nagerageje nkavuga nti jewe umuntu azokoresha ikiganiro nzogira ntizomuha amahera canke nkinginga abantu ngo bamfashe bakanga Fanny uko yarazibangarira umwana n'urugendo akabona ko bidakunda kugira abantu bakwiteho canke bagukurikirane bafise ibyo bashaka kuraba isura bakaraba ukusa uko baba bafise ukundi kuntu nyene babikenereye Fanny aravuga nti naho vyase mwana kiri nk'umwana wanje temera gati cyo nkwereka acana ntigisha mu mupfakazi ankinishije mu mupfakazi abantu benshi baramenya wanashima bataramenya na channel yiwanje baramenya pe njangirirwa ubuntu Sabbas nawe acanyakira nja mu maboko yiwe mbangiye mu maboko y'abantu babiri Sabbas amaze kunyakira arankinisha muri filime y'ingaruka arandihira turagenda mu Rwanda turakina filime ingaruka vraiment nacho ndamushinja Imana imumpezagirire imumpera umugisha aramfata nyene nawe nyene arakuza ya mpano yanje bwa busazi yankuyemo kwa Fanny mu mufakazi ntabwo yabuzimije yashafata ijya mpano yambonyemo kwa Fanny acarantera acaninja namwo no mu ngaruka urabona ko yamaze igihe kirekire abantu barayinkundira nkuko murabona ko beshi nabatwenza mukabona ati Costas na beshi baca bamenyeraho bazi kubera kwa Fanny na kina ni nk'umukozi wo mu nzu no kwa Sabbas baca bafata kunyene nk'umukozi wo mu nzu ndaba muri ubwo buzima ngeze n'ubu ariyo mpamvu abantu beshi bibacanga Costas arubatse canke ntiyubatse harimo bamwe bambajije ngo Costas canke abo bana vyara kuba ari nko gusoma ndakundi abandi nyene basoma n'abantu bakihe ibibazo vyishi rero no kubera beshi muri mwebwe mwamenye kwa Sabbas nkina ndi umuyaya mukambona kwa Fanny nkina ndi umuyaya mugaca mwakira ubwo buzima ariko nibihe nukora nyene byashitse bwa buzima nakuriramo nkagenda kubaka bimeze uko nkavyara hakiri kare ariko ndi umumama kuri ino nshuro nkaba mfise umwana agira 5 numva ntabwo bavyoroshe rero bivanye na za nkomezi zanje nkeyi zishoboka niyo mpamvu nkakora nyene ibisa nyene n'uburyo buke niyo mpamvu ubona biti bitavansa ngo bigere kure cyane igihe byari byashobotse urabona nka filime imvano ko nari nagerageje murabona nk'ubu rero iyo biba byari bikunda ntacangumira muri bwa buryo bwa filime imvano murabona ko najemba ndi kurundi rwego nk'ubw'abandi ariko rero kubera byose vyerera igihe reka turindire aho bizokwerera rero niyo mpamvu mpanura abantu mushaka kuza mwa bino bintu biba bigoye icambere kimwe banza wewe nyene ubwawe uvuge ati jewe kakanaka tegura uburyo kwakanaka nibagutuma ko kagenda ugakora ugakina ukabona urahuriyeyo n'ibisanga runaka uvuga uti nubwo bimeze uko ndashobora nanje kubona intango y'ikintu ukuntu kimeze nanje nkore jewe maze kubona ko vyase urabona ko naciye ntumiza ko Fanny nkatanga amahera nkamukoresha rero nawe inama no kugira imbere yo gukora ibi bintu cyangwa kuja mu bintu runaka nimba ari kwa Fanny ndazi na kwa Fanny birashika
bigashoboka ukinjira, niwanje birashoboka byashobotse ukinjira, kwa Sabbas birashoboka naho nyene akinjiza, kandi aho sinobabwira ko ari mu nzira nziza, ni mu nzira nziza byagiye biratora umurongo, ariko jewe mu gihe nari mu vyari bigoye, muga naho nyene ni inzira nziza, muga ntibaza ngo bavyoroshe kugira ushikeyo, kuko hari igihe usanga afise amafilime adakenerwa abantu bashasha, nivyashika wowe ukaba ukeneye ibintu vyihuta, nibakubwira rindira urarindira, niba ukeneye ibintu vyihuta naho urarondera uburyo bw'iwawe, umuhamagare nimba ari Fanny, mwicare nimba ari ivyo 10,000 bimuhe kuko yarakoreye izini, mubaze ati mbega notangura gute, nocahe, akurangire naho uca mugani washora umutwe. Sinzi ingene bizogenda, yari yo mpanuro abantu rero mwambajije ku kijanye n'ukuntu nashitse muri filime, niyo nzira nashitse muri filime, niko kuko mumbona indirimbo nizijya nyene, hariho n'izindi ndirimbo nagenda ririmba, indirimbo ariko ihangane, indirimbo yewe shetani naho duhiga, ntiturabana b'Imana, nkagenda nyene ndaririmba indirimbo zanuka zigenda ziraza zo gukompoza, ngenda ndamenya gukompoza, ngenda ndamenya gushiraho mw'ijuru rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, kugeza n'uyu munsi rero urabona yuko bitagikunze ko ngirane imvamwo muri ibi bintu, naguma mvuga nti jewe nsohoye indirimbo igira kabiri nzoca mvamwo, iyigira gatatu nzoca mvamwo, ariko murabona ntabwo ndavamwo, ndacabirimwo, kandi siniteguye no kugira no kuvamwo, niyo mpamvu rero ibi bintu biba bigoye, iyo umaze kujamwo ariyo mpamvu benshi babashuka bakabahendereza ibi, bakabacana mu nzira zitaba ari nziza, kubw'amazina, kubw'amahiti baba bakeneye, ugaca usanga ni nayo mpamvu uzobona kenshi ngimbya neza dutsana hariya, mwebwe mudukurikirana ukavuga ngo kanaka yakoze ibi, ngo ndamwase, ngo ndamuhevye, harimo twa dutego twishi bashobora kugutega kamwe kagasimba, urumva usimvyaka, haragihe wagera imbere ugahura n'akandi bikanka kuri bugasimbe, ugasanga akamasho karagufashe, ugaca usanga rero niyo mpamvu umuntu ahita inguno munsi ejo bakamukorora, bakamuvuga, bakamwambika ibara, ubu hari naho bahindura ukumva ngo kanaka yapfuye ari hari muzima, bama batwishe bakatuganduka ko ku ma Facebook, ku ma YouTube, ibiki, urumva bijya bintu byose ujya mu burya ntaciza bakuronderera, umuntu burya yenamura akaja ku rubuga akavuga ngo kanaka yapfuye akavyemeza, urumva uwo muntu ntashize abakuronderera, uwo aba ari mu nzira yo kukuzina, kuko hajya wumvise umuntu yapfuye wamufana, numvise uvuga nti yo kanaka rero yarapfuye ntusubira kuja kumukurikirana. Rero urumva muri ibi bintu byacu harimo intambara igoye, bisaba kuba warikomeje, gukomeza umutima, ni byinshi rero bibera muri kampuni umuntu aba arimwo, biranka bikagirane, urabona nka mani rakizamede bajya barakubwira ati n'abantu batanguye kera wiki bakubwira kera barakora biranka cyane, umuntu baragerageza hirya no hino, ngira baba bagiye kumenyekana nk'abantu mukunda kumenyekana, ngo urabona ko aribo baruye bantuze nk'abamimi bakado, urabona vraiment bafise ibiganza vyiza, abo bareze n'ukuri, urabona baramenyekana, biramenyekana ko bareze neza nk'abavyeyi, bajya rero nabo bampa kubigiraho ibintu vyinshi, haragera igihe nkacika intege turi kumwe na Ameda kandi na Costa, ati niwe nturacika intege gute, jewe nakoze, ati nahera y'uyu mwaka uyu nkora, turazi n'ahantu mba hana ngavuga ati mana, hamwe bakamucokoza turi kumwe nkavuga ntiyo, ati reka naje nkomeze urugendo, umugabo uraba muri no myaka, ibintu byose nabonye bigira igihe cyo kwibukwa, urabona ko ubu bibutswe, barakora ibikorwa vyiza, kandi filime bakoze irakundwa, Imana yabashizeho igikundiro, barihanganye, n'abantu ngira baba bamaze nk'imyaka nka 10, habo ngira nka 10 renga bari muri filime, mugabo barakora bikanka bakagumirirwa hahandi. Niyo mpamvu naje bintu icizere mvuga nti kanaka ko vyemeye naje nzemera, niyo mpamvu ibintu bifise intango bigira n'iherezo, igikuru bisaba kubiza mudacika intege, wowe ushobora kubizamo ngo uje kurondera izina, wageraho nturironke ucubivamo, cyangwa ushobora kuza uvuga ngo Fanny arinjiza amahera menshi,
ati bamede barinjiza amahera menshi wowe ukaza ubona ko uje kurasa ngo ucuronka ya mahera nabo ntumenye imyaka bamaze baharanira kugira iki gikorwa cyabo kigeraho kigeze no munsi uje rero urabibyo niyo mpamvu cyuhagwa niyo mpamvu nohanurira abantu bari muri ibi bintu kugenda bukebuke ukabanza ugafata ingingo y'ikintu runaka kikuzanye je ngiyo ntaza mfise ingingo runaka y'ikintu kinzanye mba naratumutse kera kuko jewe nabugingo no tuvugana jewe nta mahera ntavundi babwira ngo ndakora ibi bintu ngo binyinjirize amahera bingarukanira yo mba natanze vyongere bigirene binampe n'inyungu muga bidasigura yuko atanyungirimo vy'ukuri harimo mwinyungu uno munsi ushobora kunyiyumvira ko kampa 10,000 ukampa 50 ukampa 100 iyo niyo nyungu tuba tuvyaye muri bino bintu kuko wabimaye kubera wakunze igikorwa canje runaka urumva wakunze igikorwa canje runaka ufiseho wagikunze niwo muri mbo cyamfata nkavugane iki gikorwa cyanyungukiye rero niyo mpamvu uvuga ngo tuzora nka mahera duhabwa na YouTube vy'ukuri mu bindi bihugu barabahemba mu bindi bihugu bararonka ariko twebwe dufise amasezerano menshi ubu nko kubantu rimwe barakora ubugire cyane ibe monetize ni rugamba rutoroshe numva rero ibintu ngaha mu gihugu cyacu amasezerano tudafitanye n'izimbuga mugabo vy'ukuri nko ku bantu bakora bagakurikiranwa cyane vy'ukuri bari mwabo bibesheje nkuko beshi bama bavyivugiye mugabe yukoze ntibirago ngo bitere imbere uzokwamukutira hahandi rero yigize inguvu nyinshi ngushaka kuguruka ku nguvu niyo mpamvu bakumanura nkipfo kugaca ushaya ugacusubira zero niyo mpamvu ubona bamwe babumvira ishari iyo bamwe babonye bateye imbere bakabaremeka mabi bamwe bakabica harya riba rishari namwe babateranya ukana kunuko mugaca mujamwo mukabatuka abari nkagirane mugabo muri urugendo rwacu habarimo n'ibintu byinshi bitandukanye rero munyihanganire kumvise intahe yanje abona arambiye byo kuvuga ni byinshi ntabyo noheza rero by'ukuri nk'abantu mwandika muri commentaire nivyo muranyandikira ariko ntabwo nzogaruka kandi nikuri nabonye ama message yabaye maremare kandi cyane numva vy'ukuri nkuko mwabinsavye inkuru y'uru rugendo rwanje rwa filime impamvu nagarutse nuko nabonye birimo mumumaro kandi nkaba mbona ko ari umwe abantu beshi bidoga kana nyinjije rero nagomba impanura abantu harimo bamwe baza bakamira ngo kana ngo namwandikiye ngo yase kunyishura ngo aragara bantu b'Imana niwabona umwandikiye ukabona nta kwishyuye ihangane niyo abagaye naho hari impamvu agaye kuko muri ibi bintu nababwiye ko ari mu rugendo rurerure niba yimariye imyaka 10 apambana na rino zira nawe ugacuza ngo hewe ngo je tubonane ngo hewe ngo nshiramo nawe agacara bakugira kore filime umutwara bwa buryo ntiriwe ndavuga umutwara za stress nawe ugacuza nturanaje no kuri kamera cyambere kimwe akwigisha ingene uja kuri kamera akwigisha ingene uvuga akwigisha bikunaniye urasubira mu incuro nawe ugacusha nkangwa aca kwakira aca gushiramo rero ko baba bariruhiye bifitiye ibi bikomere bigenderanira navyo agaca yinomera agaca kwihuza ugaca uvuga ngo aragara icyambere kimwe cyo ntabwo ashobora kugushiramo ku buntu byo kuri mutawe ndabavugiye nijewe bikundiye konza nkabibabwira mugabo hari nawe bidakunda kwashiraho gushiramo ku buntu kuko icyambere kimwe bakeneye yuko ava mu ntambwe aja mu yindi rero ko agwiza mu abantu bashasha niko atera asubira inyuma rero ko yinumiye ukabona aravyase nimba wowe ufise iyo mpano cyutanga usenge ugikoma vige Imana nk'igihumbi ndakibiki nkabitanda bibiki hama wani wumva yakwije uvugane n'umukameramani mwaje kuvugana ucurondera Fanny urondere cyankende urondere kana kamuri abantu ndazi kumbuga hari abantu benshi mwicare umusawo mubonana kandi ntuzomubwira ngo shaka ngo ibanga renda bibi ntuzo telefone mubwira ngo shaka ngo tuvara ngene no tangura filime hari naho ibyo bintu bimuteza amasirese atani byo azobakeneye nzomubwire nti buriya ndakeneye tuganire ndagukunda ndakeneye tuganire nk'umwanya niya ukwemerera ukabona uramufatishije uramuroza mugurira inkoko ayige umwereke ko ibyo arimo arakora byiza ndagema cyangwa uzondonde nta n'ibikoresho ndanifitiye umugurira inkoko ayige bibaye ngombwa umuhe n'agafanta kane
hama bihejeje umubwire ati buriya rero nashaka gutangura ibintu mugabo simbona iyo bituma umutwe impanuro azoguha ivyo uzobumuhaye we vy'ukuri uzobona konsoma mugabo hakugenda utabajije uzogenda utabajije uzokosoma gusumba yaho wari guhamagara umuntu abimenyereye akakwereka ntibicaha kuko we uri mushasha akarorero nimba filime yokozwe nko ku miliyoni 2 ni kwa mufana hama wowe akaba ariwe wihamahamira kurondera uwuyigukorera ukacurondera n'abakinyi uzokinisha we ntibaze ngo bizokorohera nimba ari 2 uzosanga naho zoba 10 utokora filime ngo bikunde kandi mugabo iyo uca kuri wa muntu akakwereka nti do telefone kana katumubaze twumve ko byokunda uburyo buzobabuki mugabo wewe wihamahamira bizoguhanga rero abo ndambiye munyihanganire urugendo rwanje nubwo inkuru yanje y'ubuzima niyo ntabwo yaheze niba ndafise ikintu Imana yamfashije kudakoma induru mu buzima hari ibyo ndi mu rugendo canke ndi mu bintu bitansobanukiwe ikintu nirinda sinigera nkomye kamera maranyeretse yuko ngo arashonje ngo arashonje rero niyihangane ndabibwirire ngo arashonje ngo agomba bivemo wumvise aho wazibona zinzi ivyuma hariho rero je ndi mu rugendo ntaba nkeneye gukoma induru ngo nkome induru abantu bumve nkiri mu kibazo nkunda kuvuga kenshi nagisonse kuko ibigeragezo byo mw'isi vyovyo nabonye bidahera rero nawe urimo uranyumviriza ushobora kuba uri mu rugendo runaka ushobora kubona ko vyase ushobora kubona ko waswe abantu barahinduka umuvyeyi yaguhindutse umugabo yoguhindutse nimba umugabo yaguhindutse menya yuko hariho n'igihe umuvyeyi yahinduka none mwumvise basi ko je yampindutse n'abana barahindukana narababwiye inkuru yanje narababwiye kwino ukuntu yahiye uno munsi kuri no ncuro reka tubereke ifoto y'ubucemo gato nagiye je wundi ku mbuga ingerageza kurondera abantu bahiye nabonye umuntu twahuye yarahiye hari umuntu yahiye hajya yakize inyama zigenda zirafatana inyama ikikwegura ugasanga urunure wakwegutse rumeze nk'irasitike akagozi nk'uko kinyama kakazagafatana na kino rero namuserukiyeho kuri YouTube yo naciye na telefone hasi njye yo rero ndibagira yuko hariho abantu nsanga navuze ngo yo n'indi ndayishize hejuru njye nkakwana abantu njye ndamara umwanya telefone ndimo ndajugumira nk'uko ndaba telefone ndafata imana jewe vyagenze gute kugira she ukuri hano inyama ntizifa mu guterana ntizibe nk'imirasitike nk'uko mbonera umuntu ibi byararasitike umuntu ameze ngo naramuserukiye ko umutima uramvamwo ndavuga ati mana jewe vyagenze gute kugira umwana wanje ntamere nk'uyu mbonye hariho n'undi muntu yahiye arashaka ukuboko nk'uku iyi nyamiyi n'iyine bico birafatana biza nk'umugozi umeze nk'uku akaboko gaca kaguma kameze nk'uku urumva ntaramvura akaboko kameze nk'uku ndavuga ati mana yanje kineje vyagenze gute urumva hariho ibintu Imana igukorera atari ubushobozi bw'iwawe kugira uzoshingire n'abandi rero nimba je yarangiza ikiraro kuri uno munsi kazima ndababwira yanje y'ubuzima naho no gupfira naho ntobandanya nibaza ko ubo Imana ngira itonyishuza yuko nase kubandanya ivyo nayisezeraniye kugira imbo muririmbye byaciye kure kugira nkene filime byaciye kure kugira rero iyi nkuru yabona ubuzima bwanje ndayivuge urumva yuko umuntu yankuye mu bwoba neza ari kado nayo ubundi kare nagenda ku yandi macano nkavuga inkuru z'umwuzurira nkavuga iki nkumva mengo harimo nyine numva mengo sino bivuga bakiriho iki ariko urumva ivyo by'abavyeyi narabivuze ariko n'ivyo bindi navyo ndababwira nti kubw'umutekano wanje reka ndiye kubivuga ntabwo ari vyadanje rwose muga kubera mbona ni mwawo vyohungabanya canke vyomerera nabi canke nkasanga nagiye binteje umutekano muke niyo mpamvu
niyo mpamvu navyerekeye. Ikindi kibazo ahantu umuntu yambajije arambwira nti none Constance ko vyagenze nk'uko ubwo abavyeyi bawe murahuza? Vy'ukuri je turahuza, turavugana kandi n'ibindi ndimo ndavuga birabashikira, nivyo bibashikire bo baba babona mengo nko kuzura kaboze iki, ariko jewe wumva yuko ubu ndimo ndabibabwira ari kugira wewe ureme, ari kugira wewe ukire, kuko jewe ubona kuva aho ndabivugiye kwaboze nari ibikomere byari byututse, ariko nje sanga harimo n'ibintu abantu benshi bagenda bafitiye amatsiko, kuko ndabivuze ku zindi cano z'abandi harimo ibyo bagenda barata bagakuramo n'ibikenewe. Rero vy'ukuri Imana je nayibonye mu buryo nto gusigurira, ukira kuyizera, irashaka kugukorera ibintu bisumba ivy'amafaranga. Jewe Imana irankorera ibintu numva sinzi ukuntu nobivuga biruta byaho yoma ndazi ko urugendo rubabaza ruhije nshobora kuyabona ayo navuze kuva mingo naciye intege, ndasabye imbabazi abo natsitaje, abo navuze menshi bakababara, abo naseseye ubufu, abo navugiye ivyabo, ni ukuri banyihanganire bambabarire. Jenyene nuko nibereye nduru nyene rero mwabona muri filime nitwengeye ninezererewe nikura niyomoye ibikomere. Marezo wacu na mwaramwumvise nari namubazaniye, kandi vy'ukuri wundi muntu afise Intahe yubaka, vy'ukuri afise ikintu gifatika atari byo kuza kudendekeranya. Hariho abantu baza bakadendekeranya bakanabeshera Imana, bakabesha ivyo baciyemo batabiciye, mwanagome burya kanwa kararema, ivyo wiyatura ko birakubaho. Hariho umuntu canke tuvuga nk'ibintu bagacapa ngo none ngo bijya bintu ngo vyarakubayeko ngo canke ngo ni filime isibitse twishi. Hari abana shimo ngo ndamaze kuyakira ko ari n'abandi baciye mu bigeragezo bisumbibi. Hari n'undi muntu hantelefone arambwira nti narahuye nabo n'ubuzima ndahura n'ubu cyane rero abantu b'abavyeyi vy'ukuri nasanze ingo nyinshi zero nk'abavyeyi babanye nabi, abana bakabigwamo nk'uko kwanje bagahura n'ivyo bigeragezo vy'ukuri. Isi nabonye ibitse tuno twishi, kandi buryo w'isi tarakaranga babona mengo n'umunyenga, babona mengo n'oroshe. Jewe ibindi mwe ndababwira ntabwo aba ari filime ndazi kuyitegura no yitegura nkayandika, mugabe ntabwo ari filime. Iyi bakubwiye Intahe bakubwira inkuru y'ubuzima nyabwo, iyi ni inkuru y'ubuzima ntabwo ari inkuru ya filime. Inkuru ya filime narabage ko ninayigerageje filime yanje yitwa Imvano, hagirimo mu inkuru ibice bike by'ubuzima. Mugabo urabona ko bisaba ko ndondera abandi bantu ngo baze bankirire muri bya bibanza, mugabo ndavuga harabaye. Rero hagiye inkuru y'umuntu aba ni ndende, ubuzima bw'umuntu ni burebure, hari ubwo umuntu ababwira kugira bubaremeshe, hari ibyo umuntu avuga n'ibyo umuntu atavuga. Rero byari ivyo mugira muba mwubahwe, mwihangane, ubona mengo ari wabuze inzira, wihangane, nta wundi mufasha wa mbere abaho ku isi atari Imana. Mpamvu uvuga ko ari Imana nivyo nawe uri muranyumviriza washobora gutabara ubuzima bwanje, cyangwa washobora kumfasha nkava ku ntambwe ndiko, ariko nuko byose ndabihabwa nuko Imana yanyiyumviriye ko ikagukoresha. Imana yo gukoresha n'uwo wambwira ni Constance ati tora amahera ugende ukore filime, ati tora igopo zibiri z'amata y'umwana, ati tora kamera, tora imashini, tora mikro. Urumva utwo tuntu twose mbura two kugira nkore ntunganiwe. Imana ivyemeye cyangwa ubufasha bw'ijuru buvyemeye buraza bukagukoramo mu mutima ukarongo ukagira icyo ugizente icyo ukoze. Rero sinirata uwo muntu, nirata ati ni kubwuko Imana yanyibutse, kuko Imana itakwibutse nasanze mama wawe akwibagira, Imana itakwibutse nasanze umugabo wawe akwibagira, Imana itakwibutse n'umwana wavyaye arakwibagira. Rero byose tubikesha n'ubuntu bw'Imana. Mugira aho muba mwubahwe, Imana ibirure, wowe ufise ibikomere, wewe wandavye ukarira, wewe wumvise iyi nkuru ukumva urarize, wewe wari watakaje ivyizigirwa, wari wumve kugeza ahandi hantu vy'ukuri nta hantu hamwe Imana idakura umuntu. Nurya muntu muzohura ukabona ushobora n'umusi wewe
aha uno munsi ushobora je nshobora kuba mfise umutwaro w'iconja w'ico nambara w'ico waho noba ubundi nawe akaba afise haba mugabo akaba afise ivyarya akaba afise umutwaro wo kubura umwana akaba afise umutwaro w'ingwara agendana rero nasanze mwisi je nabonye muri nose abantu bose bafise imitwaro nukuri kwimana abantu bose bafise imitwaro nta muntu n'umwe adafise umutwaro gusa ntisa kandi ntinganya uburemere ariko umwe wese bafise umutwaro ashaka kugira umutwaro w'umwana akakunanira umwana w'ivyari akakunanira ashaka kugira umutwaro umugabo akakwanira umutwaro umugore akakwanira nasanze iyi si ntubi emwe tuzoruhuka ariko tuvuye muri inosi nawe ukiri muri inosi nabonye ari hatari gusa kugira umuntu abeho abaramazeho na kabiri bisaba kwikirigita ukiha umunezero wewe nyene marezero mubona ko yamatwenga yamagizente yamanezerewe iki by'abifanga vyiwiwe akayishira hejuru akabona ko ari idiri nange mugaca mutwengo n'ibyo ngakumwe nanje nama ndabigenza nk'ibyo bifanga kumbe nuko yitahuye yiga kwidigadiga yiga kwihakeya wewe nyene wige kwiha mahoro isi nta mahoro ifise gusa hari igihe tugirirwa ubuntu ijuru rikadufungurira akanzo ukarya neza ukaryama neza ukarota neza hari naho ushobora kuba wariye wahaze ugacurara mu ndoto ukarota bakwirukako bagutema urupanga ukavyuka watunuye urumva watunuye umutima watunuye ungana nk'ubwo rero nta muntu abuze ibibazo ahubwo gikuru ni ukoma ku Mana kuko na Yesu yagiriye ibibazo vyinshi mw'isi rero icyo twizera nuko nawe yabiruhutse rero natwe dufise ukwizera twizerera mu Mana yuko igihe kimwe tuzoruhuka cyangwa Imana hari ukuntu iyo ijuru ryakwibutse rigenda rirakugabaniriza imisonga ibibazo ntibihera mugabo ndemeranya n'Imana cyangwa ndemeranya nawe yuko Imana igabanya imisonga y'ibibazo bawikoreye ikakuremurira ibyo bibazo byari biremereye cyane ikagendera bigabanya bimwe bikazakaza ugaca usanga usigaranye twatundi twandi mu bandi ntaco bitwaye urumva aho rero urimo uradodeshwa n'Imana aho rero muri cyagihe utwenga ukanezerwa ukiga kwikirigita wabona haje ibibombe vy'ibigeragezo ukamenya ati aha nta kintu cyo gukora ndasenga Imana ikagucira inzira Imana ishobora gucira inzira muri cyo kigeragezo cyawe urimo ikaguhuza n'umuntu runaka akagufasha canke yo ntibure uko ibigenza jewe igihe nari muri cya cyumba ntanga umutwaro bakambwira nti jewe by'ukuri ntacyo mbona nsino kugira ngo ngende ibigenza uko ariko y'Amana itabura uko ibigenza izomenye ko ikugenzereza nanje uno munsi ndakubwiye nti uwaho wabuze uko ubigenza y'Amana itabura uko ibigenza izokwereka uko bigenda bayi